mu bindi bigiye bitandukanye. Muri affaire Amerika to muri equipe yitwa FC Barcelona hatangwe kunyinyurana hagati y'umugabo witwa Deco sans guri directeur sportif wa equipe ya Barcelona ndetse no witwa Flick umumenyereza mukuru w'ino equipe ya FC Barcelona. Umumenyereza yitwa Flick ati sinekwa kandi singomba umugabo witwa Luis Diaz muri equipe yanje guturuka muri equipe ya Liverpool, Luis Diaz Marulanda. Mu gihe Luis Diaz ni umwe mu bakinnyi bakundwa cyane na directeur sportif wa Barcelona ari we Deco. Nubwo mukunda coach Flick araza akamubwira ati uyu mugabo muri equipe yanje simushaka na musanze. Mu gihe Flick wavuga ati hako muri equipe yanje ninjiza umukinnyi arenze imyaka 29 no hitamo umugabo witwa Nico Williams muri equipe ya Bilbao cyangwa bidakunda aho hafi nkifashisha umugabo witwa Demola Lookman umunyanigeriya bitegekanije ko muri noci ari busohoke muri equipe ya Atalanta nyuma gushukana n'umumenyereza Gasperini. Hano rero ikibazo ni ukiri Deco arifuza Luis Diaz, Flick ntamushaka. Mu gihe Flick wacagira kakana propose akavuga ati hakuno tora umugabo witwa Luis Diaz ndahitamwo Nico Williams Jr. yarondewe na Barcelona muri mercato irangiye. President Laporte akanagira akavuga ati kuri Nico nuno munsi cyangwa biraheze. Barcelona yoba igiye kandi wamahigo witwa Nico Williams Jr. nyuma yuko bavuze bati turiko turamurondera kandi turamushaka muri equipe yacu. Ati mugabo natinjira nuno mwaka akinjira cyangwa natinjira biraba birangiye. Ariko muri mercato izina ryavanswa n'umugabo witwa Deco directeur sportif wa Barcelona, Luis Diaz Marulanda umumenyereza Afrique ya Jansi. atanguye kumunaniza nawe umugabo witwa Deco. Yes, reka Jenny fatira ikintu kimwe muri ukako witwa Luis Diaz Marulanda yavuzwe cyane muri equipe ya Barcelona, ariko nubundi akavugwa bivuga ko ari umwe mu bakinnyi bazimvye wanashima, ariko bikagaragara ko wazimbutse par rapport ya Rafael Leao yitwa ko yari priority ya mbere nyuma yuko umugabo yitwa Nicolas Laporta asezereraniye abakunzi ba Barcelona ko ategerezwa kwinjiriza umustar mbere yuko binjira ikibuga cya Stadio Camp Nou. Bivuze ngo uravye ku isoko gigura n'igushukara abastar bose bahana. Nimba uvize ikintu cyitwa ubustar mbere yuko naraba resultat n'ibindi bigiye bitandukanye, Leao niwe yari ahari disponible gusumba abandi. Kiregere yari muri estimate miliyoni zigera ku 170. Yeah, sasa muri equipe ya AC Milan. Mu gihe Luis Diaz Marulanda wabona ari autour de 80 millions canke meme 60 même chose kubana yitwa Nico Williams we yari musi yari kuri close liberatoire hagati ya 58 na 60. Barcelona ukabona ngo yatanguye sezo bari ala recherche cyangwa bakeneye umukinya kina ku numero 11 ariko kandi nakantu kubustare batagize gute batagasize inyuma bakifuza gukombina ivyo bintu kugira ngo uno munsi nugure Nico Williams natagira izina nk'ijyale yawo isanga uzosubira kurondera yawo kuko babona kuzanyere yawo uraburonso mu winga uraburonso mu star, ariko kandi no profile no musi Lamine Yamal afise ntawa vyiha mu mutwe ko Lamine Yamal azoranga izino se afise iyi profile kuko deja ni se zitevye kurangira nimero 10 ya Barcelona arayambara. Ibi yagira avuga ngo kwambara nimero 10 bayatse Fati ni manque de respect n'ibindi bigiye bitandukanye n'ivyo yaragutanze kwisanga muri equipe nkuru. Mugabo no muso ugomba kwambara nimero 10 kwitege kujya equipe kuko equipe igomba kudandaza. Iyi nimero 10 umuntu wese aza kuraba kibuka Lionel Messi akibuka abalejande bagiye batandukanye bayambaye uno munsi yicaye hanze yamona umwana yitwa Nsumani Fati
kazoza kiwa atarakabona muri Barcelona karimo igifungo mu gihe ari wundi mwana ubu bakubwiye ati bose kuramo hagume muri Lamine Yamal n'uruhombo kuri Barcelona buriya kugura jezi ya Barcelona ndetse ko nimero 19 no kugura jezi ya Barcelona ndetse ko nimero 10 nibiremeye kumwe birafise cyo bivuze umadroit TV n'ibindi bigiye bitandukanye ari naho abantu rero ncanga nkavuga ngo Luis Diaz ya Rwanda w'imyaka 28 agifitaniye amasezerano na equipe ya Liverpool ya Liverpool kirasura bagiye batandukanye mugabo Luis Diaz ya Rwanda we barashobora no kumweza akamubwira ngo guma ubanze umare contrat yawe kuko yamuzafise amasezerano kugeza 2027 Chasika imyaka igera kuri 2 kuri contrat ya fendo contrat yiwe 2027 ukwezi kwa gatandatu gerekezo ya 30 mu gihe tuzi uyu Nico Williams ekipe we yagira pushinga cyane kugira ngo imwongere amasezerano bikunde bahindure Cross Liberator ko bisanze afise profil ikirarengera amafaranga ya Cross Liberator ariko ko na ekipe nimwe ikeneye mu winga ikeneye umwinga wo ku numero 11 itotanga miliyoni 60 kuri Nico Williams na 70 bozitanga Mikhailo Mudrik avuye muri Shakhtar Donetsk yaguzwe 70 na bonus ya 30 billion transfer yatwaye miliyoni 100 buriya nini muri ikinyamakuru Sport cyageze kwandika ko buriya muri Mercato buriya Nico Williams we ntigezemera ko byarangiye kuja muri Barcelona ari nayo mpamvu wabonye atigeze yakira izindi off z'ayandi makipe kuko byari bigoye umukinnyi nka Nico Williams ku 58 binaniye Barcelona kumugura ukambwira ngo aragumye muri equipe ya Bilbao kandi yari gushobora gusohoka kanonga izindi off bivuze ngo yandi majambo niko kudasohoka muri equipe ya Atletico Bilbao hanini ruhara n'ugwiwe ubwo kutakira izindi offers z'andi makipe kuko hari andi makipe menshi yari afise kumugura meme Nico Williams bwa mbere n'amafaranga arenga ari miliyoni zigana kuri 50 bwa mbere tubanze tuvyemeranye Nico Williams yagumye muri equipe ya Atletico Bilbao ku nguvu nyinshi za equipe gusumba uko yavyifuza yararemerewe muravyibuka iyi affaire president avuga ati dushaka kubaka projet zo tunga abakinyi nk'aba bagaca kuri mwene wabo Inaki Williams mama wiwe kwarokonesa mwavuye muri Ghana mushika hano mu basket twabafashe neza ubuzima bwanyu bwose n'ingana ibindi bigiye bitandukanye dushobora gukina finale Europa League izobera San Mamés dufise aba basore babiri bavukana canke nawo sohoka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye umwana baramuremera hari naco gituma ubona ikintu cyose Barcelona yavanza kuri dossier ya Nico Williams kwari kugura Cross Liberator kuko equipe ya Bilbao yari yanse kuyaga nabo nubwo umwana yari gutanga favor ibiharo vyerekana ngo ibijanye na mercato equipe ya Barcelona vyari mu gifungo bivanye n'ibibazo mu buryo buri financier bari bafise nta buryo bugaragara bari bafise abantu bashobora kuvuga ati baraguze Daniel Olmo n'ibindi mugabo fata rero condition Daniel Olmo yinjiyemo n'izina Nico Williams yavanye mu gikombe ca Burayi est-ce que ziriya condition Daniel Olmo yinjiyemo ari umwana wa La Masia Nico Williams yari kuzinjiyamo afise izina ryamaze kuremera nka kujya Kiziza kwinjira negotiate umushara mwiza tiza kwinjira yumva ngo uku kuntu twarangije mood jewe na Yamare turiko turasambagura imigwi duhura ni nako nshaka gutangura chambera kumusigura ngo uzoza tukwandikije twigi iyandikwa ryawe n'ibindi bigiye bitandukanye ibi ku musana we ariko risubiza inyuma bivuze ngo hanini ku bice byinshi kwijana vyapfiriye kwa Barcelona rero reka nca nigarukira ku kintu Deco n'umugabo azwi izina rya Afrika bo nabagabo babwirizwa guhuza byanga bikunda ko bariko barakora akazi kumvikana ariko wibuke no kuva kuri Xavi ibintu by'amatransfer ku mugabo yitwa Deco vyagiye birabamwo ibintu no kwita igifungo bivanye nuko Deco asanzwe ari na agent w'abakinyi bamwe mwibuke saga iza jya Rafinha muri Barcelona no gupushinga umugabo yitwa Dembele agire gute asohoke mwibuke saga hariya yarinde yari Cancelo cyangwa yari Kunde bamusiga yari Frenkie de Jong asigara kuri match ya nyuma Barcelona bagiye gukina hari muri Portugal muri Pakina FC Porto je pense nimba atari Royal Antwerp yari Royal Antwerp muri mu Birigi bivugwa ko habaye Brad Offer hagati ya Deco n'umugabo skwizi ya Frenkie de Jong wibuke ngo kuri Deco mbere yuko umugabo yitwa Frikaza abakinyi bose bitwa ko bakina Barcelona batadugije form kubwo ikibazo cy'umenyereza zari capable kubadugiriza form equipe yabona yo basezerera ikabavyaza umusaruro w'agafaranga nibo bari ku isoko yari Rafinha yari Frenkie de Jong baraba bakinyi bitwa yuko equipe umenga barayivuna ikabahemba menshi mugabo bo atacu bariko barinziza or ari kibazo cy'umenyereza atashoboye gutransforma equipe Fatero Nico Williams uno musi nivyo statistiquement harabari biteze Nico Williams ateye ubwoba nka kujya bamuye mukombe ca Burayi mugabo muvyibuka ari kwa Bilbao ikindi abakinya bari kumwe nabo muri equipe nationale si bari kumwe nabo muri Bilbao kandi philosophy ziratandukanye hari naco gituma Nico Williams ni mwiza muri equipe nationale gusumba muri equipe ya Bilbao nkuko ibiharo bivyerekana rero
uyu mugabo yitwa Deco bwa mbere ikintu akeneye kumentena vyanga bikunda ni ukumentena ikintu citwa ino partnership afise muri aba-Espanyol bafise muri equipe nationale akayiterwa akayizana muri kuko ndazi ko Luis Diaz Marulanda uburyo mudu yoba arimo yisanze muri Barcelona na mudu niko Williams yisanga afise mu gihe ahuye na Yamare ndetse na Pedri Gonzalez Lopez nibisa uyu mugabo yitwa Luis Diaz Marulanda arabazimba arakuze aracavise kontra ariko kandi umugabo yitwa Vika avuga ngo muri plan zanje hako nzana Luis Diaz Marulanda ahubwo no tumanzana umugabo yitwa Ademola Lookman we bigaragara ko nawe kuko Ademola Lookman jewe mbona kina style imwe nuno mwana yitwa Nico Williams kandi Ademola Lookman ya materia sans dobi numukenye mwiza kandi ashobora kudribla ashobora kondera ama penalty uvise Ademola Lookman na Yamare ni sawa mugabo uyu mwana nawe yitwa mu Espanyol yitwa Nico Williams agomba kuzano iyi Brad of Fair igomba kuba bivanye nuko uyu mugabo yitwa Deco hariya muri America Latine ni muhira afise isoko ry'abakinyi bagiye batandukanye n'ibindi byose mugabo urumva ko transfer ibintu biri raisonnable ku muntu abona projet à long terme ya Barcelona kwinjiza umukinyi wa 28 ans nawe yo kwinjira muri conditions zimwe na Nico Williams usize Nico Williams na Ademola Lookman bitwa kari bato kuri we hoba habayemo n'ubundi gusubira kwiyumvira mbega Deco afise inyungu ingana gute muri transfer y'umukinyi yitwa Luis Diaz Marulanda yo baje muri Barcelona akani kamwe rero kantu mu cyane kubera navuze ko buriya Deco nubwo bakiniriza muri Barcelona c'est pas tout seulement siko ari directeur sportif harimo n'ababereye manager wabo bisiguye ngo akantu nashaka nagira ngaruke mu hazara kadugiye ko umugabo yitwa Luis Diaz Marulanda umugabo yitwa Ademola Lookman umugabo yitwa Nico Williams naba winga beza bo ku ruhande rw'ibamfu tuvanye mu ivy'imyaka tukaza mu kibuga tugatanga ivyo bashoboye je préfère Luis Diaz gusumba abandi kubera ko Luis Diaz no munsi no mu winga do classe mondiale ahantu inyuma gato y'ahantu hicaye ba Vini na ba Rafael Leao na Ademola Lookman si mubi meme na Nico si mubi mugamwe aba batatu wanashaka umusaruro wa Nico ni umusaruro bayabaye gusumba abandi babo babiri bisiguye ngo mugabo bayabaye ari we yitwa ko Barcelona yo kubakira ko gusumba abandi nico ndiko ngomba Barcelona kira visa kubaka bitandukanye na 6 abantu babonesha umwanya muto nico kintu ndiko ndaza ko nimba Deco yo kwiyumvira umugabo yitwa Luis Diaz peu importe ko harimo inyungu ziwe canka tazirimwo Deco n'umunya Portugal mugo munya Portugal wamamuko muri Brazil ashobora kuba afise ico gishara cyo kubona abanyamerika Latine bakinira Brazil bakinira Barcelona mugabo freak wowe hagaze mu nyungu zivuga ngo ngombe mvise contrat y'imyaka 2 canke umwe nze nubaka ikintu muri Barcelona kizosigara mu mitima y'abantu bakibuka ngo twaregeze gutunga umumenyereza w'umwaka umwe yitwa freak aduha vyose atanakimwe isigaje ahubwo aduha n'ibirenge byo twamusabye kuca wumva ngo ndagiye kuzana Luis Diaz mu kwezi kwa mbere k'umwaka uzazo kwije imyaka 29 ku isoko hariho umwana yitwa Ademola Lookman afise imyaka 26 hari Nico Williams imyaka 22 Barcelona ni equipe igomba kubaka Nico Williams afitaniye partnership na La Masia kubera abana bahurira muri equipe nationale hari Lamine Yamal hari Leandro Balde hari ba Firmino Lopez hari abana ba Pedri Gonzalez ukabona ngo Nico ni wa mukinyi kuri tapi vert afise umusaruro muke mugani wa mukinyi muri projet ya Barcelona yo fitinga no gusumba Ademola Lookman kuko icambere wo yinjiye mu nzu ni nko mu nzi wiwe kuko Espagne na Barcelona bakina ibintu bisa equipe nationale ya Espagne na Barcelona bakina ibintu bifise ishusho imwe Nico Williams no muza apport afise muri equipe nationale ni apport ikomeye cyane kuyinjira muri equipe na Barcelona na partnership nziza no witwa Lamine Yamal baba bari kuri couloir imwe na Leandro Balde kenshi iyo performance cyangwa iyo shusho ufise muri equipe nationale kuyinjirana muri Barcelona ni ikintu gikomeye wo bukoze bisiguye ngo uno munsi Dietezans Freak kwiyumvira Nico ariko yumvira kuri projet à long terme gusumba success y'umwaka umwe canke ibiri Diaz yo gukinira umwaka umwe canke ibiri canke 3 muri Barcelona mugabo no munsi nimba ari umukinyi yo guha imyaka 2-3 myiza agaca herengetera uvize n'umwana ari capable ko guha 10 canke 10 na ari mwiza ibazerega uno munsi rero ugiye kurakuzo bayigura nigurisha
vyanga bikunda Luis Diaz Marulanda banza kugira Brado Fer na Liverpool kugira ngo asohoke niyagira Brado Fer aracafise kontra araza kwinja muri condition azimbye mu bijana n'agafaranga gusumba uburyo niko Williams na Adem nabo bazinze peut-être ashobora gupushinga agacasa umushara muto paraporo waba bandi bahungu babiri mugabo ni bato kumusumba kandi condition agomba gusohokamo mu migwi yabo biroroshe ko uno munsi ya Atalanta iseda uwitwa Adem Rukumari kavuga ngo kutagiuza no meza cyangwa utagishaka kuba hano ni baduha amafaranga tukwifuza ko sohoke ivyo biratawuritse mugeme no kwa Bilbao nyuma yuko umwana ashobora kuba ahejeje ya saison peut-être bagatwara cya gikombe Barcelona mamese cyangwa bakakibura cyo ati ntaco natanze Barcelona iri en pole position uno munsi iri capable yo kugura cross liberatoire yanje iri capable yo kunyandikisha nshinjira muri equipe na cyangwa karimwe mu bintu bariko barakorera ko muri equipe ya FC Barcelona ivyo bigikunda equipe ya Bilbao izo pushinga umwana akabona ko condition zo kwinjira Barcelona gashika kina n'umushara n'ibindi byose babihurijeko kipe kigura cross liberatoire izo habiyeze arinja mu buryo bworoshe gusumbuko Luis Diaz Marulanda kuze yo kwinjira rero uku kuba upoze ivyumviro byabo bitariko birahuza n'ibindi ndabona ari ugushanya kw'inyungu zishije nyuma z'umugabo yitwa Deco n'inyubako za projet à long terme equipe FC Barcelona ziriko zirashigwa imbere n'umugabo yitwa sinzi kurabona ko hari ahantu ba ibintu vyabo ukagomba kubikora nk'ivy'iwawe hama bijejwe bakakunaniza kuko Flick ugiye kuraba kwa Barcelona ibintu byose bifashe nk'ivyiwe none muza abantu uri kurara mu kibuga bamufata nka papa wabo wowe yishira kuri pressure ko na Barcelona nziza hama barongozi bakishira kuri pressure nabo iyo kubona bokora ivyo bashaka bikaba nivyo bifatisha nimba Deco yo kwifuza ni Luis Diaz nigiki Luis Diaz yozana Adem Kumana tozana mu myaka dufata 5 iri imbere ariko Luis afite experience gusumba na experience zinda yanse nikindi gituma ba privilege umugabo witwa Luis Diaz Marulanda ngo nuko ashoboye gukina iburyo canke bamfucankana kwa nimero 9 mugabo no munsi mugabo ucinza niko Williams uraza kuba ukemu ikibazo sanakuze cyane buriya ku myaka 28 bana nakuze mugabo jewana jengino za Liverpool ndazikurikirana igihe cyose nabonye Luis Diaz ariko akina ku nimero 7 n'umuwinga asanzwe mu bandi akantu jenja igihe cyose yamukirije nk'umufone F n'umukinya asanzwe mu bandi muga musangi kuri wingi wiwe rero ku 10 nimero 11 n'umukinya ateye ubwo badapfa guhagarikwa no defenseur wari wese akantu jenja ngaruka ko njanerekana ikintu gikomeye cyane nivyo Deco yo kwa avansa kumugabo yashaka kina a gauche canke a droite bon bakaba baronse umusubirizi peut-être Lamine Yamal mugihe adari ko twarabonye ko ni danger komeye cyane ariko kandi ninja ajya niko Williams ahubwo ujye utanga solution gusumba Luis Diaz Marulanda ko niko Williams agakina ibubamvu uyu mugabo yitwa Rafinha ari capable yo gusubirira Daniel Olmo ari capable yo gusubira na Lamine Yamal erega ahubwo Daniel Olmo yicaye ambiscade ariko kandi ikibazo kiravise equipe irafise ikibazo cyo gusubiriza Daniel Olmo ariko avuna guri kuko kiyero ko bwije wana shaka tureka no kumusubiriza una muzi niko acinjira bikangoma ko shikafatisha ku 11 Daniel Olmo dahoraho umwanya uragiye kuko Rafinha tumaze kumubona ku nimero 10 ni mwiza ashobora kuorganiza urukino agatsinda ivyo bitsindo Piansir kandi atakuca biragoye kuzobona akinye match 3-5 zikurikirana kandi nimba uzovunika dufate ko na Rafinha banashaka ya nicaye nimba uzovunika cuma 7-2-3 tari mu kibuga Rafinha yaha umwanya agomba guprova yuko utazogaruka bon guprova ko utazogaruka yama remplacement yo biboneze binjije mu wingu nimba iburyo canke ibubamfu Landry je ne doute pas ku bushobozi bw'umugabo witwa Flick none nimba umugabo yitwa Pepe Guardiola tunze equipe tunze umuwinga yitwa Foden na Bernardo Silva na Riyad Mahrez kandi uno munsi ugasanga peut-être widoze gato ni Riyad Mahrez mugabo nawe uno musgiye kura presque tous les grands rendez-vous za Ligue des Champions yari Riyad Mahrez gusumba abandi nuno munsi none Flick nimbuzi uko kimwe muri esheke Barcelona ikiragira ari ukidafite umusubirizi wa Yamal ari ukikiranirwa gusubiza Daniel Olmo yica gahunda z'umenyereza kubwo kuvunagura kuko kene ko bwije ucinziza niko match zibiri Olmo yicaye umugabo yitwa Rafinha kakina ku nimero 10 match igira gatatu ushaka kurura Yamal Rafinha ku ruhande Olmo aragarutse gukina mu kibuga Olmo arasohotse Rafinha agarutse ku 10 kuko uno musi jeremeza ko umugabo yitwa Rafinha arashobora kurekana kurekana ku myaka ko 27 na 22 no musi hari kinyurano hagati ya Nico na Luis Diaz chimya gera kuri 5 Gerance ya effectif n'ikindi kintu uno musi sinabaza ko equipe ku isi tunza abawinga bagwe kujira nk'ari kwa Paris Saint-Germain mugabo uno musi na duwe ntiyidoga araronka umwanya akaba satisfait ibaze equipe tunze Kvaratskhelia Barcola igatunga Dembele igatunga nuwo duwe regana kangi ndashobora igatunga n'umwataka rero Gonzalo Ramos uno musi ugiye kuraba uwambwira ati ni bande batangura kwa Paris nivyo Barcola menga sumanya ora ni Dembele wenyene umugabo umwanya duwakina 11 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
no Vichy Kvaratskhelia umwanya Vichy Kvaratskhelia yakina mu mwanya yinjiriye kuva mu kwezi kwa mbere uno muzi rero parmi titulaire muri equipe ya Paris Saint-Germain rero ni umwanya mwiza wo kujera effectif mugabo kandi no kuyagura ko bigaragara ngo abadefenseur boba benshi nyuma yuko baronse peut-être ukongiransa kunde peut-être arengeye profil ya Hector Ford nkuko bigaragara ko yifuza ubundi mu lateral de classe mondiale mugabo uravye muri axe central no muzi Barcelona utunze uyu Pau Barsi ugatunga Inigo Martinez ugatunga Ronald Araujo ugatunga Kunda ashobora kuhakina ugatunga umugabo yitwa Eric Garcia peut-être adashobora gusohoka defensivement equipe ya Barcelona isa ni yuzuye ku 80% muri mediane niko kuko Bernard aragaruka uvise Casado uvise De Jong uvise Pedri uvise Gavi uvise Daniel Olmo uvise Firmino Lopez haruzuye mugabo no muzi ni equipe tubona mu busatirizi ni Rafinha ni umugabo yitwa Lamine Yamal n'umugabo yitwa Lewandowski ni Ferran Torres ubusatirizi bwa Barcelona buragize gute buraheze kandi musu ushaka gusubiriza umukinyi Yamal nimba Yamal match yanse cyangwa ushaka kumusubiriza ubwisanguriye oblige kumusubiza ku rukino rukomeye none cyo musubiza na n'importe ki umukinyi wahengetse nka Firmino Lopez akaba baza gukina ku ruhande je wanashaka magaza onye imyaka n'uburyo equipe igomba gukina kuko si nibugombe kuroketa umukinyi uno munsi muri Barcelona ndi utunga sezo zigana kuri zibice 3 kuko no munsi ave Twitter mugabo Torres Diaz uvuye kina Premier League urasubira muri projet yo gusa yuko abakinyi basazira muri equipe ya niyo doma part je numva ikibazo kuno munsi ave Twitter umukinyi mwe muri English Premier League kumuzana n'ubundi kugira ngo nizere kumumarana sezo zigera kuri 5 muri equipe yanjye ni kintu kigoye cyane bitoko no musi niko Williams a 22 ans uwo mpira nawuzi ariko kandi na kontra no ku myaka agomba kumutunga muri effectif Diaz ndamukaraba muri effectif Barcelona igomba ko bifise kuko Meme na Demora rakuze 27 Ademora rakuze mugabo Ademora kuza mugakina muri champion itamusaba ingufu nk'izisabwa muri Premier League. Burya Premier League umaze kwitwa titulaire attention italien ni champion ikomeye. Ni champion ikomeye, ni champion ikomeye. Mugabo muri English Premier League umaze kwisanga witwa titulaire muri equipe yawe. Ukaburi none hano muri babakinyi batatu equipe ifise bizeye. Nta myaka 5 ushobora kumara ukiri wa wundi. Ahubwo Mohamed Salah kudosha kuri Mohamed Salah. Mugabo na Musi Luis Diaz sinibaza ko yava muri Liverpool akaza muri Barcelona bakoresha ingufu zirire du rapport izo bakoresha kwa Liverpool ngivyo kuri ibisi nibaza ko mugabo yitwa Afrika za kuvyemera equipe yavye projet ya Bernardo Raggi 79 equipe yavye projet ya Dembele equipe yavye projet y'abakinyi bitwa ko bakomeye ku myaka 28 Luis Diaz Maranda fise niho Rafinha fatije muri Barcelona Chuzano uri kurubaka muri Barcelona ya Afrika ngivyo rero kuri projet equipe ya Barcelona na Chanchana muri Mercato ko bitwa Deco ndetse na coach umugabo witwa Hansi Flick